tugeze igihe cy'isaha 6:10 hano mu studio za Radio Magara Times FM. Tugiye gukurikira amakuru mu Kirundi na tukashikirizwa na Armel Bigimana. Ndakora mu kije Armel ndakwikaze muri makuru. Ndakora mu kije Richard. Ndabara mu kije namwe mwese muri amatega amatwi Radio Magara Times FM. Ntugenda bahikaze mu makuru no munsi igenekerezo rya 19 Kigarama mwaka wa 2019 nagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Umugambi wo kubaka amabarabara n'isoko rya Magara uzozufasha abene gihugu bo muri komine ya Bugarama kwiteza imbere muri ibi nabiriya. Barasaba gufatwa mu mugongo abo nabo n'abahurikiye mu ishira hamwe bise kazoza kugwaruka. Mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Ciza Jean Mukanya ni Donido rya makuru. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaramutsa. Umugambi wo kubaka amabarabara n'isoko rya Magara bizoza bifasha abene gihugu muri komine ya Bugarama kwiteza imbere. Tukaba tubwirwa na mustanteri wa komine Bugarama Joashemani Rakiza akagira ko kandi atubwira n'indi migambi y'iterambere izokogwa. Reka tumumvirize. Iterambere ubwano bwanishira amezi canke umwaka canke igihe ari imigambi novuga ibandanya dushobora gukora imigambi uvuga mito bijya bavuga mu projet court terme canke long terme mu rurimi rw'ifaransa. Rero ubu tuvuga ari imigambi komeye dushobora ubwambere kwikora twe muri komine nini dufashwa n'urwego rw'igihugu canke n'abafasha igihugu be ni komine. Aho ubwambere twovuga wa mugambi janye n'abikorwa bizokorwa mu gihe barizo barikozwe. Aha murazi yuko ayo Magara batwemeye ko bari amabarabara bazotwakira ya mapave mbere ku buryo zosha batunganya neza na kigwati ca Magara kugira ko muri biriya bihomoka n'amazi afukwa atemvye bazobitunganye neza. Ikindi naco gikomeye n'iki cisoko kuko nta terambere ritagira isoko rushobora kudandariza utuntu twacu neza. Ivyo navyo ene birimwo uheruka baranaje mbere baranatugendera turabereka isokiri kugira ngo bazoshobore kuyubaka butuko turategura ibicapo kugira ngo bazoshobore kubitwubakira. Dusabe nimusha ubushanganji buri nyine ubworozi be no gukinga ibidukikije. Hama ikiri twovuga gikomeye nuko ari umugambi ukomeye wo kubaka ihangare no kuvuga inzu bashobora gushinguramwo umwimbu ubonetse tuko turondera ikibanza ku mabaho na hafi ya zone kugira ngo ruzoshobore kubishiramwo. Iyo hangare rero sinzi gusisanzwe nuko novuga ko ni nkagahinguriro gatoyi kuko bazoshobora gushikizamwo amata canke n'ivyo vyimburwa bashobore kubihingura ku buryo bitobora bibikike ko urabona nk'ubu nk'itomati yo zeze zimara imisi 2-3 zikaba zipfuye canke amata ubona ko tumwa amata avuye Ingozi na Kayanza ugasanga ntibaruzi ukuntu bayabika. Ivyo byose rero nivyo bicariye kugira kumbure utuko turondera ikibanza hazone iyo nyubakwa hariho ishirahamwe ryemeye kubitwubakira ishirahamwe regionale umugambi wo muri kano karere mu karere k'Imbobe na Kongo. Tukiri mu makuru y'iterambere nyene ngo barasaba gufata umugongo abo nabo n'abahurikiye mu ishira hamwe bise kazoza kugwaruka. Lydia Bukeneza ari muri iryo shira hamwe aravuga ishingiro bihaye y'iryo shira hamwe ryabo ndetse akavuga naho bagejeje. Tumutega amatwi aravuge kuri mikro mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Twariyongonganije twebwe nyene ugwaruka turakora agashiramo gatoyi ko kwiteza imbere kuvuga turakorana tukagira duhera dukeruke tuza turashira hamwe kondwe kugira ngo turabe ko twakwiteza imbere mu byo dukora turayo tuzigeza ko twava tutera imbere tukava mu bushomeri turi kugira ibintu bigende neza. Ishira hamwe ryacu gitwa kazoza kugwaruka. Hanyuma turaho turaziganya turondera n'abantu badufata mu mugongo kuko ntaho turigeze mu kuturosa ibintu byo kudushigikira kugira twiteze imbere. Ngorane ntizibuze kuko imishwanira abaho bivanye nuko amahera dusanga twayagurananye tugasanga muri twebwe nyene harimo abifatiye yindi migambi. Urumva rero bisaba yuko amahera tworonka bara amahera gwiriye kugira ngo tuze turashwana ko nkageze nkigabura kenshi tugabura ku mwaka bivanye rero no kuntu twaziganije amahera make ugasanga bamwe twamahera make abandi benshi. Rero bica bisaba yuko umengo harimo akarenganyo bwawe bivana nuko twaziganije ziganya make ataturonka. Mu bisanzwe twosaba leta ko dufasha ikaturosa nk'ahantu twifashije mu kurima kuko ubu nta bindi bintu twoshobora gukora canke ikaturonderera nyene nk'utuntu tw'udushiramwe tundi tugwiriye two kuza turicaramo tudandaza kugira twiteze imbere. Reka ndabashimire mwebwe mwese muri muteze amatwi. Reka nshimire bagenzi bacu mu rusata gutorokanya amakuru aduterekanije ntibagiye gushimira Ciza yatumye amajwi abashikira amakuru nayo mukamwashikije na Armel Bigirimana na butaha. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM.